ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru ategekanye uko ikirere kizoba kimeze kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 16 Myandagaro mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cya kamizuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Ibururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere cya kamizuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri degrees Celsius 33. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:07 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:07. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri w'Imana ninga agarukiye mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.